Inshuti bagenzi muko murankurikira mwese ndabaramukije nizeye ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi nashaka tuvugane gatumwa ku ijambo rivuga ku munsi mukuru wa Pentecote canke Pentecote bari ngine umuntu awuvuga. Ahantu hose muri ndazi kuno munsi benshi mwahimbaje uyu munsi murashima Imana bwamwe mu yera. Nashaka tuvugane mbega Pentecote isigura iki? Pentecote umuntu kijijwe umwana w'Imana ikubwira iki isigura iki? Ico novuga Pentecote bwa mbere si umunsi mukuru usanzwe nk'uko misino rya kera babikora. Mu isino rya kera Pentecote wari umunsi mukuru waba iminsi 50 inyuma ya Pasika. Pasika wari umunsi mukuru wasigura ngene Imana yaciye hejuru y'abanyisraeli bari muri Egypt, aho yabakijije imfura zari zije kwicwa muri Egypt, abanyisraeli bagasiga amaraso ku muryango, hamu marayika karengana iyo nzobonye amaraso akagenda kugira ngo ntabica. Ayo maraso ni gitutu ca Yesu Kristo, kuko amaraso ya Kristo yozeye Kristo Imana ikubona ku bugororotsi bwa Kristo, isigura ko nta rubanza ruzokwica uguma uri umugororotsi. Hama ica kabiri Pentecote Imana cibabwira ko yabaye iminsi mikuru itandukanye batazakurikiza, irababwira iti inyuma y'iminsi 50 hari kuva ku munsi wa Pasika muzogira umunsi mukuru ukwimbura w'ubiyeshe bitwa Pentecote. Uwo munsi mukuru rero abanyisraeli bose aho bava bakagera, baba bari muri Israel cyangwa mu bindi bihugu, bagiye mu bihugu bitandukanye nkuko tubona mu byakozwe n'imwe muri Actes chapitre 2, turabona neza yuko Imana yari yabategetse ko bazozana ibyo gushimira Imana kugira ngo bashime umwimbo w'Imana, basangire bagire fete, yari nka festa Imana yabategura kugira ngo basangire. Nibigira 10 gico gihe barabisangirira hamwe, bakabifungurira hamwe abaherezi n'abanyagihugu. Hanyuma uwo munsi rero uko tubona neza yuko ari umunsi wo guhimbaza umwimburo canke umwimbu, harvest canke récolte mu gifaransa. Tubona yuko Imana yabashiriye ikintu cyo gushima ko yabagire neza, ko ibagaburira ikabafata neza ku munsi atanzasha nk'umukene ari hagati yabo. Hanyuma tubona neza yuko ngo ku munsi ngo Yesu yapfuye ari umunsi harasigaye nk'umunsi umushanka ibiri kugira ngo Pentecote Pasika ishobore kuhaba. Rero azuka kuri Pasika kugira ngo atwereke ko twamwizera, amaraso yiwe azotubwira abagororotsi ibihe bidashira, tukahinduka abana b'Imana atarubanza rudukidutsinda, ku buryo urupfu atarubanza kudufise ko ruje katuraba uratubona tukiruka. Mvuze urupfu munkurikire neza, simvuze rujya rupfu rwo gupfa go mumubiri. Abantu bose barashobora gupfa, abantu benshi batiza ko umuntu ashobora gupfa mu mubiri, sivyo ndiko ndavuga. Ndiko mvuga ko umuntu ashobora gupfa mu mubiri, mugabo impemu zacu ntizipfa, kandi naho upfa umubiri upfa tuzokwambika kundi mubiri w'ibihe bidashira udapfa. Ivyo nivyo twizera muri Kristo Yesu. Ariko umunsi mukuru wa Pentecote tuboneza yuko ngo Yesu amaze gupfa kazuka ati genda murindire Yerusalemu, nzorungikira umufasha canke umwavoka, uwundi mufasha ameze nka jewe, Eros Parakletos mu Kigiriki, uwundi mufasha ameze nka jewe, aza kubakora ivyo nabakorera, abigisha ivyo nobigisha, abigisha ivy'iwanje, abahishura amabanga bashoboze, abambe kubwiza bwabanje, abaho ubuzima, abaho ubugororotsi. Ivyo mfise byose muri Jesus kubahishura ko biri tubwira ko Yesu yavuze. Hama mpemu yera ararungikwa. Ngashaka tuvuga ka kantu gakomeye cyane ku munsi mukuru wa Pentecote, inshuro no kwita parallelisme, nshaka kugereranya. Mwisano rya kiri byagezwe igihe byatangiye ku musozi Sinai, hapfuye abantu 3000, ko turabona ngo Mose ngo avuye ku musozi asanga ariko arasenga ibindi bigirwamana. Amaze kumanuka ababwira ati mwese nimuze kuno ruhande, bari ku ruhande rw'Imana. Abarewi bose ngo baca baraza baja ku ruhande rwiwe, acabwa ati mwese fata inkota, mwese mugenzi wiwe mufata inkota, hamwe wese gende muri aho bari babaye, ugende urica umuntu wese ku ruhande rwacu. Ngo munsi bajanamo baricana hafa abantu 3000 kubera amategeko y'Imana batayakurikije. Ariko tubona bibivuga ngo hapfuye abantu hafi about à peu près 3000 personnes bapfuye. Ariko tubona neza ngo umunsi ngo Yesu Kristo arungika mpemu yera, umunsi Imana irungika mpemu yera, umunsi data irungika mpemu yera, ari no munsi benshi twahimbaje wa Pentecote. Umunsi isezerano rishasha ryatangura, kuko twibuka ko isezerano rishasha nitangurira muri Matayo igice ca mbere mu rwa mbere. Isezerano rishasha ritangwana na Yesu apfuye akazuka. Yesu gihe yigisha yari umwigisha w'isezerano rya kera, nico gituma yagerageza kwereka abantu ko yazanye ubuzima bundi buri hejuru y'amategeko. Hanyuma amaze gufarazuka araduga mu ijuru, arungika mpemu yera. Tubona Petero ngo avuze ubutumwa bwiza ngo hakije ngo hafi abantu 3000 ngo bonge mu ishengero. Connect ibintu bibiri. Misano rya kera byagazwe bitanze hapfuye abantu 3000. Misano rishasha Yesu Kristo arungise mpemu yera ari uwo munsi wa Pentecote turimo, hakijwe abantu 3000. Nje tuma tugiye mu bikorino ba mbere gica 3:6 n'uwindusha 11 hatubwira ngo ibyagezwe biricisha, ariko mpemu yera atanga ubuzima. Ngo
la loi tue mais l'esprit saint vivifie nk'iyo muratanga ubuzima nje tuma umunsi wa Nouveau Testament watangura canke ubuntu bw'Imana harakiza abantu 3000 ariko umunsi amategeko yatangwa hafi y'abantu 2000 mu bikira amategeko sima byagazwe sibibi birera biragorotse kandi ni byiza ariko sivyo bikiza nk'iyo muyera ni wakiza nje gituma yo kurankurikira Imana ishaka gutahura ko uyu munsi wa Pentecote ari umunsi usanzwe ni umunsi twahawe ubuzima bushasha umunsi twatanguriye twinje mu isezerano rishasha umunsi twinje mu buzima bw'ubwiza ubuzima bw'ubushobozi ubuzima bw'ubugororotsi ubuzima bw'amahoro n'ubunezero ubuzima twizigira kudapfa no gutabora uno munsi ni umunsi duhimbaza igikorwa Yesu yakoze cyo kutwiha muri mpwemu yera mpwemu yera muri wewe ufise ubuzima warahezagiwe uri umugororotsi ibyagazwe biricisha ariko mpwemu yera atanga ubuzima kuko iyo akujemo ubuzima bushasha ikimana kwifuza no kumwizera no kumwakira ntibiraba idini biraba ko wizeye Kristo ukundwa numva ari message no kubwira wibuke umunsi mukuru wa Pentecote umunsi usanzwe twibuka mpwemu yera aho yaje akadubuzima bw'insinzi uzanga ubugose twinza misezerano rishasha kandi akatukura kurupfu twibuka umwimburo waje kuba mwishengero aho abizera binja mwishengero urupfu nusubire kwagira kubasha icyaha ngisubire kuragira kubasha ubwoba ntibusubire kwagira kubasha ukaba wizigiye ibihe bidashira hari abantu benshi murikira mufise ubwa bwiwe bidashira ariko ufise Kristo ufise ubuzima ntakizobukwaka ugendere muri we ubane nawe ugororokere Kristo akurongore muri byose warahezagiwe ubuntu bw'Imana bwizo mitima yanyu muri hose mwarahezagiwe amen.